Barabaye umuvugizi wa nyine cubahiro nyakwigendera Petero Nkurunziza, ariko usavye ngo ndamukuyagire nakubwira uko ndamuzi mu munsi umwe. Ikibazo congora cane, twotera ryarenga rikanka kurenga tukanka gutaha, tugahava tuja no mu gutera ijo ijambo. Ariko ngerageje uko kumukubwira mu majambo make, iruhande yo kuba umukuru w'igihugu rurangiranwa, kuko niwe mukuru w'igihugu dufise ugeze no munsi yarongoye Burundi imyaka myinshi ugereranyije n'abandi bakuru b'ibihugu, nuko ndamuzi nk'umuntu, kuko iruhande ko umukuru w'igihugu yari umuntu afise ubuntu, afise umutima w'urukundo, afise umutima ukwihangana, umuvyeyi umwe yitaho na bimwe twita utubazo duto ko yaratubaza ingene tubayeho mu miryango, akatubaza imigambi yacu iruhande y'ibikorwa dusangiye twari tujejwe gukora. Yarakeneye kumenya ivyo tubayeho mu buzima bwacu bwa misi yose. Ndamuzi rero ahanini sinatangazwa nuko akora ivyo vyose, kuko narabajije nasanze ubuzima yaciyemwo nibwo bwamugize umuntu adasanzwe, kuko yarabaye umwigisha. Haje umwigisha n'umuntu adasanzwe, uko yishira mu kibanza c'umuvyeyi n'umurezi, mu gihe abavyeyi bato bari kumwe n'abana babera umuvyeyi, hanyuma akanabarera akabigisha kandi akabacisha ubwenge. Iruhande y'ivyo yarabaye umumenyereza, umuntu yabaye umumenyereza w'umugwi w'umupira w'amaguru, abazi ingene apanga abakinyi, akamenya umuntu bimugoye imbere akamukinisha hagati bimugoye kumbura akamukinisha inyuma. Nico rero cyane uvuga ko cadufashije cyane, byaratuma aduhindura ku munsi yataha twigishije. Igihe cyose muganiriye yakubwira umuntu mushasha. Muri make rero no kubwira nti yari umugabo w'ukuri canje wa misi yaramuririmbye, kugira yamuririmbye uzuswe n'ijya ndirimbo uyumve nukuri uko yamuririmbye niko yarameze. Arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose, umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu. Hanyuma yari umuntu afise ubuntu, afise umutima w'urukundo, kandi yitaho abantu bose, kwera azwi igihugu kigizwe n'imiryango. Iryo jambo umuryango arikunda cyane, igihugu n'umuryango, mugabo igizwe n'imiryango myinshi, uhereye kuri umuryango w'umugabo n'umugore n'abana, canke umugabo n'umugore mu gihe abana batabafise, ukaja ku muryango umuryango wagutse, ukaja mu kibano, ukaja ku muri no kuri iyo miryango nkomoko dukomokamwo nigize igihugu. Yashaka rero yuko kubaka igihugu aciye ku miryango, kandi umuntu wese akumva ko atarimwe arisinda bibazwa mu gihugu.